ngomba ko tuvugana mu mwanya muto cyane. Ubundi bwo twari dukwiye kugira seminaire, ariko tuvuge mu mwanya muto cyane. Ijambo rivuga riti ni wapfa igihugu kizokwibukira kuki. Sinzi ko ari umuntu azopfa ari ngaha azopfa, no, nimwigirishe tuzopfa ntituzopfa tuzobaho, me ni mu mpwemu umubiri uzopfa. Sawa, ni wava muri uyu mubiri igihugu kizokwibukira kuki. Icambere bariza mugenzi wawe mubaze kandi acakubwira. Ucumubaza kandi ati ni wava muri uyu mubiri Bujumbura izo kwibukira kuki. Ucumubaza ati mbega none ni wava muri uyu mubiri komine ubamwo izo kwibukira kuki. Ucumubaza ati mbega ni wapfa ishengero usengeramo izo kwibukira kuki. Haleluya. Munyemerere tuvugana amajambo make cyane. Ntitwapfuye kubaho. Je Jackson ndazi ko ntapfuye kubaho. Kuvuka kwanje navutse kugira ngo mbi inyungu ku batari bake ngaha ku isi, hama ninaheza mission yanje nzoje mu ijuru. Kandi sije jenyine, sinzi hari n'undi ngaha sinzi ko arinda. Uyizi izina urivuga utarizi no rikwibutsa. Haleluya. Hari ijambo duhagarara ko muri iki gikorane, ijambo ry'ugwaruka. Amen. Imana yabwiye Gideoni ngo genda nk'uko inkomezi zawe zingana. Haleluya. Dusomye abacamanza 6 kuri 12 tukaca dusimba kuri 14. Kuri 12 avuga ati nuko uyo mumarayika uhoraho aramwireka aramubarira ati uhoraho ari kumwe nawe ewe wa muhizi w'inkomezi. Iyo haba hari umuhizi w'inkomezi yari kucavuga amen. Nimani bwawe byumve ndabisubiyemo. N'abacamanza 6 ku 12 turaza gusimbira kuri 14. 12 avuga ati nuko uyo mumarayika uhoraho aramwiyereka aramubarira ati uhoraho ari kumwe nawe ewe wa muhizi w'inkomezi. Gideoni yiyumva ko ari bure abameleki babagejeje habi, ariko umumarayika w'Imana ariwe yavugira Imana amubwira ngo numuhizi. Bica bimutera amakengano, jewe noba ndumuhizi kandi w'inkomezi n'amajambo abiri, umuhizi kandi w'inkomezi. Buriya uko wavutse nibikurimo birakwiye, nta bindi bikenewe biruta ivyo ufise kugira ngo umuntu uri très important muri quartier yawe, muri zone yawe, muri commune yawe, muri province yawe, mu gihugu cyawe, pourquoi pas muri Afrika yose cyangwa mu isi yose. Ibikugize birakwije amategeko kugira ngo uwe umuntu akomeye, udategerezwa kuguma uri nyarucari mu buzima bwa societe, mu buzima bw'ikibano urimo. Haleluya. Iyumvire kuba ushobora guheza amashuri muri etablissement hakabura n'umuntu umwe akumenya, n'umwigisha muhurira mu nzira ntakumenye, ukamuramuza ati bonjour monsieur, wenda kuzi ati waranyigishije l'année passée hariya kuri lycée konkon ati jewe ntuzi no mu kintu niki kimwe. Tu n'as rien fait mu buzima. Nagira mvuga ni uri nul. Ntabyo mvuze ko ukomeye. Amen. Uri très fort. Kandi uri important mu buzima bw'iki gihugu, kuko ubura wowe hoba habuze ikintu gikomeye cyane muri iki gihugu. Nuravyemera? No, kubura Jack muri iki gihugu. Je nivuze ndibazo cyuvyumva n'ingoga. Kubura nde?
alors uriko urakora iki kugira ngo ube umuntu w'ikimazi n'umuzi uzopfa isirire? Urabona umuntu agapfa no kwirado akavuga ngo batoye ikiziga nticyanamenyekanye, banabajije uwabuze uwabo, banabuze uwabuze uwabo. Uzi kujya kukurondera mu quartier ntiyagiye n'umuntu numwe akumenya no mu quartier ngo ndondera ko bantuze bakabariza ku mupanga mupanze hamwe nana kumenya umuntu mubana mu rupanga. Bona sade sana ni kubereka ko nta n'ikintu na kimwe wigeze ukora. Utumuzinduka basi mu gatondo wambaye imiguru cini basi utambaye ibirato uvuga ubutumwa, kuko n'abandi barabavuga mugabo bavuga ati wa undi aravuga ubutumwa atambaye ibirato, ico cyonyine basi kikumenyekanisha. No uri umunyenkomezi kandi umuhizi w'inkomezi. Hari abantu bazi kuroga abantu akubwira ngo ntacu uzovamo uzopfuruko. Oya si uko, we ntabwo uzopfuruko. Kandi guhera uno munsi uyu mwaka wose ukugira ikintu gikomeye cyane. Uyu mwaka uzohera wakoze ikintu. Haleluya, haleluya. Ese choba nk'abaririmbyi bariko baririmba ngaha uyu mwaka ugahera bamaze kugira album. Ubundi ukamenya basi ko hari album yasohotse y'abantu uzenya. Yabande imagine umwaka ugahera nta album nta nakaririmbo uri umuririmbyi, uri umuvuga butumwa ukwezi kugahera utabwiye umuntu numwe basi ubutumwa basi utahana uvuga ati basi n'uyu ndamutahanye basi namubwiye ijambo ry'Imana. Utuma ufonda basi n'ikintu uze n'akadege ko muntu uzenya ko gukoresha ibihubahuba. Abana barabagira kakandi kakadege bakoresha amakaratasi. Utuma ufonda basi n'akadege gakoresha amahubahuba, ibihubahuba niko bavyita. Bwana siwe sana. Me ugira icyo umaziki hamwe utaraye muhira ntiyagiye n'umwe abaderanje avuga ati naka, ntiyagiye n'ubaza ngo naka no musi ntiyaraye muhira no shakitiza kugenda gute, kusanga umuntu wese ari à l'aise. Naka ntiyaraye ngayi ari à l'aise. Seke naco warumaze muri koraro gasiba nibinamenyekane nyabe nakamwe kamwe kabura. Utubona umenga muri korale wari pine de réserve. Umbabarire. Muri eglise ugasiba nyagiye n'ikintu na kimwe kigaragara n'ahantu utuma basugira ahantu naho uhanagura basi uwo munsi wasivye huzuye ivumbi bacavuga ati naka yasivye nani, urabona ko ivumbi ryuzuye hahana. Uwo ni umujene azi carico, atavukiye kurya ibiharage cyangwa akanyama, yavukiye gukora icyo akora gihindura societe arimo. Haleluya. Arabavukiye kujya. Urumva nona asanga ariko arimva ngo nk'ubu mugiye tuza kujya iki bo ndaza gusaba vraiment tujye umuceri cyangwa n'ivyo byonyene mu buzima. Naka yambaye neza yandushije ejo nanje nzokombara kandi gashasha ndamurusha. Ivyo nta nakime bazokwibukirako. Reka nkwereka abandi bajene icyo mbabaza n'umujene yo baje gusenga adafise aho yandika kandi azi kwandika no gusoma. Haleluya. Mugabo ufise aho yandika ngenda mubwira ibintu by'ubwenge. Hari umuhungu yitwa Louis Braille. Louis Braille niwe yatanguje inyandiko ya Braille. Inyandiko ya Braille murayizi ni za nyandiko impumyi zandika. Zatangujwe n'umusore afise 15 ans. 15 ni myaka 15. Ufise 25 nturatanguzana n'akaduga kimbaho basi. Cyangwa ingobe ifise amapine 3, ingobe murayizi. Utumugira ingobe y'amapine 5 basi. Ugira icumaze nawe 25 ans, 30 ans. Samahani. Yari umufaransa yavutse muri 1809. Akaba yari yagize accident aca amaso acarononekara ntiyabona, aca tanguza à l'âge de 15 ans aca tanguza inyandiko yitwa Braille. Uyo yitwa Louis Braille. Uwa kabiri nuitwa Alexander Graham Bell. Uyo Alexander yatanguje telefone, niwe yatanguje telefone. Urazi telefone? Allo, uri he? Telefone nkuko muyizi. Amen. Yatanguje afise imyaka 18 s'il vous plaît.
telefone we nuratanguza n'akantu basi niki bavyitanga iki bya bindi bagira bagashaho urutsinga hagati agashaho ikopo n'indi kopo bagavugira mu gutwi gutya akasostomate akakopo k'sostomate nurana bitanguza n'ivyo bano sade sana. Alexander Graham Bell yatanguje telefone akaba yavutse muri 1876 akaba haheze imyaka 140 akaba yabitanguje afise 18 ans. Philo Taylor yatanguje design ya television afise imyaka 14. Design ya television yari umunyamerika akaba yavutse muri 1906. Ama television yaje kuboneka amaze kurongora image ya mbere tutimagine image ya mbere atanguje kwerekana muri television yabaye umudamu wiwe. Umva ngene biryoshe biraryoshe ego vraiment abajene ifo mutanguze ifo mugira ico mukora kameme utumutanguza basi indirimbo usohora indirimbo basi yo mu kibembe mu Burundi ntibakunze kurimba izikibembe basi bazoravuga ati wa undi yarimbye akarimbo ko mu kibembe basi ico conyene n'umusi uzopfa urazi Petero yazuye umumama yitwa Dorcas yapfuye yari yakoze yashonera gusa abapfakazi imuzo ico conyene apfuye abapfakazi bace barira benshi cyane ariko wewe apana wewe uri hariya kwibarabara apfuye nta n'umuntu yo kwigora ngo ariko ararira ko nta numwe yozana nico wamumariye wakunda gusa kumugora ngo gusororere wakunda gusa kumusaba mahera ahubwo bamubaza waruhutse ati ebana sije mbone nakapfuye vraiment mugabo atari wewe ujya ariko ararengana ya kwibarabara. Umuntu agira kane yabaye Mark Zuckerberg yavutse muri 1984 ni vuba akaba muri 2004 yatanguje Facebook. I Facebook murabona ko utuma tuko turavuga buri kuraba en direct kuri Facebook. Akaba yari umunyamerika uno munsi Facebook ifise abanywanyi 1 milliard n'igice. Hallelujah. Wa gatanu numujene yitwa Jack Andraka yatanguje systeme yo kudetekta cancer ya pancreas ku myaka 15 ncangizo ndimi kubera benshi n'abajene munazumva Yesu ashimwe. Yatanguje ubuhinga bwo gupima urwagasha ndibaza pancreas mu kindi wabayita urwagasha afise imyaka 15. Yo systeme yayitanguje yabaye appareil ishobora gupima 168 fois plus rapide que iyahahora. Nuva ikaba iranyarutsa incuro 168 kurusha iyahahora kandi ikabizimbutse 1000 fois. Nuvuga nimbi iyahahora yahora igugwa 10000 yo bigugwa 10 francs. Nuvuga yakiba moins cher 10000 fois. Sorry 1000 fois. Bwana sade sana. Uwo abo nibo bajene novuga bake no bamvuze ku mwanya mfise kugira ngo wumve ko hari abandi bakoze ibikomeye nawe urashobora gukora ibikomeye ugende nkuko inkomezi zawe zingana. Haleluya. Buri inkomezi ufise ni nyinshi. Gideon rero Yesu ashimwe kuri 14 uhoraho aramwitegereza aramubarira ati uko izo nkomezi zawe zingana genda uko izo nkomezi zawe zingana ukize Abisirayeli ubakure mu maboko y'Abamidiyani ni jewe ubwanje ngutumye. Haleluya. Ni Imana yamubwiye. Buriya naho utazi igifaransa urazi kirundi cyane. Icyo kirundi uzi cyane kirashobora kugira icyo kikumarira. Naho utazi kirundi cyane urazi sinzi icyongereza cyane. Naho utazi icyongereza utazi kirundi utazi kibembe utazi giki mugabo urazi kwiruka. Koresha izo nkomezi zo kwiruka zigira icyo zikumarira. Haleluya. Urashaka utazi kwiruka mugabo uzi kudandaza. Urashaka utazi kudandaza uzi gusimba. Urashaka utazi gusimba uzi ibiharuro. Icyo cyose ufise kirafise kugira icyo woba muri isi ya none nejo ukagira icyo umarira umuryango wawe, ukagira icyo umarira quartier yawe, commune yawe,
pourquoi pas igihugu canke Afrika yose canke isi yose urudasanzwe guhera uno munsi ngomba gufata ingingo idasanzwe yo guhindura ubuzima bwawe. Ubuzima bwo kuzinduka mu gatondo icyapati n'agasani k'ibiharage n'agakombe k'icyayi aho rero utabironse ugacushwana na mama marage hakuna mama hivi Kenya saa 6 ukakubita ubugari bw'ijoro sinzi ni kila siku ndio maisha tu hiyo wiyumvira ngo nibwo buzima ntango kugeza iherezo. Jamais. Tangura kwiyumvira nk'umujene, utangure gukora ibindi bintu nk'umujene, utangure gukreya nk'umujene. Hallelujah, 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 hallelujah. Je mu jeune sinshaka kubuvuga cyane, benshi mari mukira abana kumbure murashaka kwa mari mubizi. Je nasengeye ku reverend pasteur ntararongora. Urabona mu reverend pasteur atararongora, kandi ari abandi bavuga ngo urumva ngo usengeye mu jeune ngo acagwa. Si bose wewe nturimo, sinzi ko uri muri babandi boca bagwa. No, genda ubwire pasteur ati vraiment je mfise umwamagaro kuba pasteur, bagusengera we pasteur nimba biri kuri muri eglise yanyu. Kubera iki? Hallelujah. Genda ube utile kuri eglise yawe. Amen. Ufise icyo umaze. Imagine nk'umujene pasteur we ashobora kuba atazizina. Ngo ndazwe n'Imana gusa. Pasteur bakagusengera azizina ryawe. Nazo gumasanga ngo mana ngo wibukana wa undi wa muhungu. Tuma wicisha imbere ya pasteur atuma benya n'izina ryawe basi. Ideko tumukura ko ya jaune usheho ya rouge. Babaza ati ninde yashizeho ya indi ya rouge ati ni Jean. Ukabumenyekanye basi. Ukaba ufise icyo umaze. Zinduka muhira ukora ibikorwa byinshi byiza bimeze neza. Batuma babaza ati ninde yamazinduka kare mu gatondo ngaho mu quartier ari umuntu yama akubura mu gatondo tukumva umukubuza ati ni wa muhungu wanje naka cyangwa wa mukobwa wanje naka. Hallelujah. Tumuzana ka cravate ugawe papa wawe akambaye bamubaza ati wambaye ka cravate keza ati ni wa muhungu wanje yakazanye ni wa mukobwa wanje yakazanye. Abavuga amena ni bake, abandi bariko baranyitegereza ati aza guheza ryari turirimbe, aza guheza ryari korane kanaki ririmbe. Samahani ndiko ndaguha ubwenge. Ugicumara. Hallelujah. Numusuzopfa bazorire. Ari ahantu ibukavu barafise timu bagize ni Nairobi narumvise barayigize timu ijeje kurira kubiriyo ngo bakupendezesha kiriyo. Kubera hari umuntu apfa bakabura n'abarira. Sasa bakaja gukotesha abantu baza kurira bakabaha amahera kugira ngo bereke ko wari umuntu wari ufise icyo umaze. No, apa ntibarinde gukotesha batume barira wapfuye ahuri uvuga ati bien sûr bawagiye mu ijuru. Ndiko mvugana n'abantu bazi Imana kameme bariko baraja mu ijuru. Hallelujah. Sinarinze kubabwira ko icyambere ari kuja mu ijuru, icyo ni cash turakizi. Mugabo ngaha kwisi ntuzopfe kuvaho ngaho uko nyene. Petero yarazuye basi n'uwo mudurukasi. Yesu ashimwe. Turanamumenya. Mugabo abandi bakoreye Imana benshi mugabo tutigeze tumenya, batigeze bakora n'ikintu na kimwe. Bona saide sana. Tuma basi umunsi umwe muri eglise uzinduka wo ukubura eglise yose wenyene. Tuma basi umunsi umwe uririmba karimbo kaza gukora ku mutima w'abantu kacyushe. Kandi ukazugategura twinshi turyushe cha. Muze mundabira sindeze umwanya. Hallelujah. Sinaravye umwanya natanguriyeko. Sigaje kombia? Hallelujah. 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 Hari abajene rero systeme zabo cyangwa ubuzima bwabo no kumenya umukobwa mushashaje muri eglise. Banosere sana. Hari abajene no kumenya umusore mushasha afisa amahira. No, cyangwa ugasanga umujene umusore muri eglise mugo atari bwaronka akazi niba muzi. Mugo umunsi yatangiye kuronka akazi style zahindutse bakatangura kuza baramwiramukisha. Nizo systeme barimo. Izo zonyene. No, hagarika ivyo. Tangura kuraba kure.
haleluya, utangure kubona kure. No, ntukuravuga amena. Oya vraiment. Ugira icyo umara muri societe, muri eglise. Ahantu uzinanye n'abantu benshi hambere ni muri eglise. Wongo kweli? No, muri eglise ya umaziki. A vrai dire, umaziki muri eglise yawe. Nijyari ushobora kuza basi utuvuga ati nagira sezere, nagira nje kwimukira muri Angola. Urabe ko hagira nabarira. Mugabo bwati ngira nje muri Angola, nzomara imyaka 5 ntaboneka muri eglise, bose ati asante Yesu. Warubatera ingorane. Haleluya. Mugabo umunsi muvuga ati bo nagira nimukire muri Angola, kuzona umarariza ati yo none gashani wagenda ninazora sura kungirira kwa kone ninazosura kunyandika 3 message tumpumuriza vraiment kajavuga ati kumbe nari umuntu w'umu VIP na MC icyo maze. Haleluya. Abajone benshi usanga baguma biyumvira gusa kumenya abaganga bazi gukura mada gusa icyo cyonyine. Avuga ati nakafisi ndaye yo mama era vraiment no mwere ku muganga azi kuyikurayo. Ati urazi vraiment agakobwa kamwe kaje mu quartier vraiment ni komesha, hari umusore umwe yaje mu quartier ni komesha, nibwo ubuzima urimo. Ariko gira icyo umaze muri societe. Amen. Gira icyo umaze mu ishuri urimo. Abasengera ngana arigeze kubabwira umujene yarafise échec muri education. Umunsi wa nyuma na umunsi wa délibération bazi urumva muri education ni badelibera murabizi. Ndiko mvuga n'abajene sivyo none. Murabona uwo badelibera muri education nibibaho. Umujene hari mu Ngagara hajya hafi ya Hope hari lycée sinze kwiki hari. Hama nyamujene acazinduka mu gatondo arakubura ikibuga cyose, akubura amaklase yose aranayakoropa na direction arakoropa. Abigisha bari muri délibération bavuga ati non quand même ninde yakoze ibi? Ati ni wa munyeshure naka vraiment turamuderibeye muri education. Haleluya. No, iyi nkuru ndiko ndayivuga sinigeze mubona mu maso. Urabona ko yagize icyamaze. Nimba ariko arankurikirana kuri Facebook no mwanya avuga ati urabona hari icyo namaze. Nujya umuntu ariko aramvuga. Bono sede sana. Bono sede tena. Abajeni bafise icyo bamaze. Kandi yoruze mu muryango iba ari problem. Nimba ukora tumufata basi regide zo muhira uyirihe yose. Amazi muhira uyarihe yose. No, batuma babaza ati mwe mwora muri hagute mwora mugura amayinite ya kombi ati no ntavyo tuzi vraiment. Umukobwa wacu nakani wahora yagura ku mahera yiwe vraiment. Umuhungu wacu nakani wahora yagura ku mahera yiwe. Ugira icumara muri societe. Kandi ni ova muri hisi usige trace. Watanguje Facebook naho yopfa yasize trace murayizi. No ukagira icyo umaze muri societe kuva uno munsi. Le 15e aujourd'hui. Le 15. Guhera le 15 janvier ni hagati mu kwezi kwa mbere turatanga ukwezi gutangura umwaka. Hazogere le 15 décembre. Sawa? Itariki 15 z'ukwe 11 umuntu wese mu bajene uzoze unyereke icyo wakoze. Hari abatavyemera. Abazobinyereka bahaguruke turabe. Ndabira abasigaye bicaye n'abatavyumva. Reka mwicare. Benshi n'abapapa ntaco. Benshi basa n'abahejeje mugabo natwe turacafise ibyo ducrea. Haleluya. Naje natanguje culte kuri Facebook en direct. None sishaje none. Ari umujene yabigize muri mwebwe. Sasa sinimezeka lakini sinafanya kitu kipya. Sasa natwe abazehe tukabandanya dukora ibintu bishasha vy'imitonore. Ejo nzokwinventa ibindi uzovyumva. Ariko umujene
ni bugari tu wa patapa. Umaziki nagira mvuge nti wamaziki no umaziki none umariki societe le 15 décembre muzoze munyereke mugabo hagataho hatarashika icyo uzokora ukabona kitagenze neza kandi umbaza ati mzee sasa unaonaje hapa nifanyeje ahangire gute. Haleluya. Nitakuelekeza, nitakwambia bwana fanya hii. Yesu ashimwe. Amashure mwiga hari igihe mwiga murondera amanota ariho n'abatirisha mu ishuri mu mbabarire barashobora kuba barimo nibo benshi. Poleni sana. Je narigisha umunsi umwe hari umenga mu 11 nimba atari mu 12 je nigisha naho mvuga n'ubutumwa bwiza. Hari umukobwa yaramfasha cyane kwigisha ndiko ndigisha nawe yaranshigikira cyane yari mu mpoemo gose. Ha umunsi umwe muri examen ndamufatana imbago. Tu imagine narasurveiller abandi wese namusurveiller ko sinibaza ko bishoboka. Sinzi nge narenganye gusa nsanga no sinimbago dayer yarafise kayo menga. Tu imagine bono c'est ça. Hari abantu mu mitwe bagumana ivyo gutrisha n'ivyo wize usanga atanivyo uzi ukagera mu wanyuma wa informatique utazi rame yariyo utazi disque dure yariyo wabaza ati bakubwira ngo urumva ngo namajiga ngo 50 ngo majiga namaki uri mu finaliste wa informatique. Umu finaliste muri lettre atazi conjuga verbe être au présent. Umu finaliste wo muri lettre atazi igiporo mu gifaransa. Igiporo murakizi ubugari bwaraye mu gifaransa bwita ngo iki. Umu finaliste wo muri lettre. Mu finaliste muri scientifique atazi na equation nimwe adashaka gukora ka equation gasanzwe no kavuga nga utazi ka develop. Bano c'est sana. Umuntu ari mu finaliste mu buganga muri A2 baita medico Yesu ashimwe atazi umuti kumburi wa malaria ugezweho uno munsi azi ya yindi nyogo kuri we yahora akunda kumuha wa musi yagwara kubera yama yatrishije none umari iki societe no umari iki societe. Yesu ashimwe. Ndagwa examen uzogenda wivugishe muhira ati vraiment buri yajengira nimuke cenja kwibera muri Kongo hari yakure uzurabe ingere muhira bayivuga bavuze ati c'est bon quand même duvuga ati ntaco narinda bamari nuzo yingira ngo baranyanka uzovuga ati ntaco narinda bamari uzobivuga no muri église na hehe no muri quartier na hehe handi no kwishure na handi hehe bazucamenya ko atacu aruba Mariya. Bwana tusaidie sana. Ngina sengere umujene wese agomba guhaguruka cette fois-ci agira icyamara muri societe, agira icyamara muri église, agira icyamara mu ishure, agira icyamara muri quartier, agira icyamara mu gihugu. Kandi ça dépendra na vocation office. Umuhamagaro office arafise umuhamagaro kuzoba president. Barahari. Ukabivuga ukavuga ati futur president. Haleluya. Arafise umuhamagaro kuzoba ministre. Amen. No, ifo kumenya iyo uri kuraja icyo uhamagariwe ukizi uramenya ingene witwara. Yesu ashimwe. Uzoba reverend pasteur nagenda tera mada hirya no hino kandi uzoba reverend pasteur. Yesu ashimwe. Umuhamagaro wawe uzoba deje arabizi imbere ya wakati agatanga kuvyitegurira hakiri kare. Yesu ashimwe. Ngomba gusengera umuntu azogira icyamara mu buzima kandi no tariki izoguma mu buzima bwiwe mu mutwe azi ati gwere itariki ubuzima bwanje burahindutse ngiye kuba umuntu afise icyamaze muri societe. Haleluya amen. Uwo muntu wenyene nayo yoba yubatse nayo washaje nkanje ko turacyafise imyaka yo kubaho ndacyafise ivyo nzokora byinshi cyane ntavyo ndavuga ngaha. Haleluya. Ariko ni byinshi cyane. Wowe rero ukiri umujene utegeza ko ufise byinshi kuruta jewe ko je maze gukora ibitari bike. Wewe watanguje kaka groupe ko kwiba, arundi yatanguje kaka groupe ko kurondera abakobwa, undi yatanguje kaka groupe kurondera abahungu. Sasa ivyo nivyo uri kurakora.
ugomba kugira icyo azomara ahaguruke dusenge. Sinavutse kugihamana, oya, navutse ku mugambi w'Imana. Haleluya. Subiramo iryo jambo ati sinavutse kugihamana, navutse ku mugambi w'Imana. Sinzopfa nzobaho, namamaze ishimwe ry'iyampamagaye. Ngomba kuva hondi ngende ku yindi level. Singomba kuguma hahandi, ngomba kugira indi ntambuko. Singomba gusubira inyuma, ngomba gutera nje imbere. Sinzokwigera nanigwa, sinzokwigera nanigwa. Nzokwama ntera nje imbere, nzokwama ndayisisa, nzokwama nshobora. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe, please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyo bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu ariko arakubaza ati ugomba gukira nimugwaye. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96.